Shamana amadeni kwa nimeshe na bano bantu ntibanyishura abantu barajya amadeni mama we oya ibintu byo gutanga amadeni je wapi je vrema ibintu bishobora kuvyemera Akabona vrema mana kwi mana ninzima kabisa mugabo akinyice nabantu b'amadeni hani bashaka ko ntene imbere ntibazo navuye mutoka mbara mama we no bavanga izina n'iryo muntu washe arano amadeni yose ubu je nta muntu n'umwe ndosaba kuyideni ubu bazompa ayabona hazogura ushaka bizotuma biborera ngaho karibu karibu watamu karibu nimhore kaburu nimhore hageze nawe ibyo mbona sinavyemera karibu ibi kaca ndi mu biharuro mu tori ntebo hagarara wenda kugira ndabe ko tworeha kaburu yagarare ko ndabona katazobona mbere turabona ibintu nimba kikuzimu hagarara urabona uzofana ibyo biro byawe biraronde kwa muhungu paka ubite none Shama wari mwamevye kabisa jagati kenshi ndi mu biharuro ani hatari ndanje nibaje kuzimu ati yarateye imbere ntora kabisa ma wowe ntujicuka ibintu bariko barasemera bavuga wowe ntuvyumva bica ngabe gaserukirina reka mbebe ndabyibutse mweko nayo kurumbura ono guhindura ingendo ubuhoho wabonye ingendo wayo ingero kwakubwiye uhindura niye ntabuzima bugwe kuko ntakadi tuzoronka muri leta nange nicubahiro Petero nkono nzayama yabivuze duhindura ingendo dukura amaboko mu mpuzu twingunganya ndazi ko buryo bugoye nukuri kw'Imana ambari bijya bitumbara byagwaye ibotiki ibijya bitumbura warukara yavuye hajya nyene nakwanza umviriza natanguye nza gufyatura amatafari ndakora ikiyede byose nza ndaronka ngira akantu kamwe kambe atinda biruzura ubwire uyora n'umucanga wowe cyaranje ane we ntubizi none we ntimwacaga muri ko murantwenga gasha ndabona ibintu agatipe rero kibazo koko kama kuri kwa kundi ko guhengeka amaguru kabona n'ukuntu kare hani kagaca kagenda kunamye bana ko kibagira atese weza umunebwe sana jana zakabot sha muhungu jangira ngura amaboko mu mpuzu amana yakurayo kaburu ndashize umizaka mu ndakubwiye ibi byose ubona hari aho zibona ngaha nuko twe kiwanje kanararonde nabizi yasho naho vrema dukena imfashanyo abajene ba kinogi mugabira kwiye ko natwe dutera intambwe imwe yonyene gusa nuko ite natahu naho anye rero natambuka mvuga nti mutoka mbari ati njikuzimu cyane kuzimu sinzi niyo hatombere kuzimu ni hagihoro uja kurangurira shanyame na uradzoraga ndi kuzimu uje kurangura we kutaraja twari ubize kutaraja muje mu kuzimu nta bintu bakurayo namaboko yacu ubwenge bwacu n'ivyumviro byacu nuko nyani cyubahiro je naramukunda je nico nkamukora mu ntoki kabisa kubera yuko araduha inspiration idasanzwe ku ruyo buri mabajene yego kabisa n'imana hera nukwiyungunganya pana guzuri mu gutumba ibintazi arabatangaye karibu karibu kiri sawa yego ni sawa karibu karibu tu abana bagenzi baje kundamutsa tubafashe munaza igitumbura changa shaka ikijana yego asha navyo biruzuye abakira shabara navyo mu kuryoha abakiriya muhungu abaraza ni kamwe kamwe nta kundi turi bugi urafisa bagenzi ko ibintu birimo abakirano muhungu mureka kutare muri abakepe ubu yaraguza akamoto nogira ngo araramure kugira akamoto ngo ari muri sanze muhungu cyangwa amaboko nayacumoye mu mpuzu jewe ubu ngiye gukora kandi cyaka
kugucako zoba ari kino niba umwana ufite nk'umuntu w'umugabo baracyana tugenda una Jesse nari mu taxi vero nyine cyubahiro icyo nkamu kora mu ntoki urumati je warampaye icyumviro kandi naratahuye kuko nanjye nzoba ndanya ntahuza abandi danyuzwe abwo rero jewe nyaga nari ngaha ndiko niyumvira ukuntu agere natambuka nishiramo urumva twebwe turamaze gutukura urumva twebwe ikizokugora uzonyegere nta ngorane nzovuga njewe turamana hafi turamana we no watuvuyemo gusa we watuvuyemo ash ubu nge kujuju ahubwo je reka tugusezerere mu tuzosubira nukuri murakoze cyane nukuri murakoze ugwaruka nkamwe vrema murakwiye guhindira ibyiyumviro arindira ibyiyumviro kugira azobe na muremure kuba muremure byo ntibigishoboka muhungu kuba muremure chimera yisi Yesu Kristo ni numva sinumva atatuza gutora urushengero aho zoba bamaze kuba muremure tugende yasha ntibizokunda yego ikiriri harage abakiraje gusanga bitekera asha ibiharage byampera